hanyuma rero uwundi muce wavuga ku bantu bamwe usanga batwawe na bagenzi babo bazi ko bagiye gukirirayo basanga babajaye mu cobo. Rero muri ico gihe abantu umugenzi araza avuga ati jewe rero nabonye ahantu ho gusengera utwara imitwaro bakakumva kandi Imana iravuga ikavuga ivyawe kandi Imana nanje yarambwiye ivyo bambwiye nasanze ari ukuri. Rero nawe nuze nawe Imana ikubwire kandi wa mutwaro wawe urishurwa canke yangwa rugwaye baragusengera urakira. Ariko benda tenge ndababwira ukuri muri ico gihe ni hamwe abantu benshi ona ivyo bicaniro babikora nk'ivyo bapfumu. Urabona mu bapfumu ngo baragenda bakagenda bakababwira ivyabo vyose. Urero no mu ivyo bicaniro no mu mashengero nabo niko bagenda niko vyagenze kandi niko bakora. Rero ugasanga bagenzi babo bagenda bagahamagara nkuko nabo bahamagara batwara bagenzi babo mu bapfumu avuga ngo nabonye umupfumu akora cane. Niko no mu mashengero vyabaye, niko no mu bicaniro vyabaye. Aho kumva ngo nuze twabonye Imana iravuga ku vyaha abantu barakizwa abantu barihana, oya nimuze abantu barasengwa bagakira abantu barabohoka, hari amadelivrance hari biki ukazosanga hari misi y'amadelivrance nibuzo bakubwira delivrance amarandevous dahera ibiki n'ibiki ugaca guma wiba ukibaza ngo ni ibintu bizima, ahubwo ugasanga ni vya bitambo kandi wanagenda ntugiye ngo naca kintu wavuga ahubwo bagushamwe n'ibindi hahera imisi kandi ntuze wigera upfayo wavayo ahubwo zikabize n'intambara ukazogwana byo ni nka kurya ko abantu bagenda babone numva ngo batwagwa mu kuzimu. Ugasanga uvuze ngo ugomba kuvayo ugasanga na vya bine babakuyeyo nimba ugasanga n'ubuzima ukahagwa kubusigayo. Niko nahandi hameze iyo umaze kwinjirayo ukagendayo umaze ugiye kuvayo ugira intambara wamugwana ufite intambara zitigaye zishira. Rero benshi bazosanga bakuyama ingwara zidakira, ingwara ziteye ubwoba, urama kansera uribiki ugasanga umuntu ngo agwaye ibi abandi bakagwara amaguru abandi bakagwara ibiki. Ivyo ukazosanga umuntu aruhiye gupfa. Mwico gihe rero batanzwe kubitambo abantu batanga nta bandi batanga bajya mu ishengero batanga bajya ku bicaniro nta bandi bamwe bagatwara inda zikaguma zivayo ntibigere bavyara, abandi nabo ntibatwara inda, abandi ntibavyare, abandi ntibarongore bakaguma ari misura abandi ari inkumi, abandi bagapfakara abandi bakagira ibibazo, bamwe bakabura abana abandi bakabura abagabo abandi biki n'ibiki, abandi ugasanga baravanye ugasanga ngo yango se umugabo wa ujya ngo so wawe umwe ngo ujya mugore nsu wawe undi ujya mugabo ngo so wawe ngo nabonye uwundi. Ibyo byose bikaba mu bicaniro aho mwabonye Imana yababwira ngo mubwire muvanishe ngo bagore n'abagabo. Ni Imana ivuga gute haba ngo ujya ngo umugabo ntiyari uwawe ngo ujya mugore ntiyari uwawe. Ibyo byose biba biriko biva mwizo mpemu mbi kandi uraza abadayimoni bari aho Satani avanisha ingo. Abantu rero bagacuma bibaza ngo twagiye kandi ugasanga niyo mugiye mwagenda aho hantu bakabateramwe ibintu byo kubaryanisha, yaba bari mu miryango mukaryana, yaba mu bavukana mukaryana, yaba mu ngo bagore n'abagabo bakaryana, yakaba yaba hehe ugasanga hamara ibibazo ari intambara. Eco nobabwira coco nobabwira yuko mukwiye kuba maso mwaya mashengo canke ivyo bicaniro niba vyoroshe, kuko hari gihe ico gihe iyo hari ivyo bibazo n'abazaho haza abakozi Satani akaraba baja mu misiyo bakaza akaraba baja mu masengesho akaraba baja mu baririmbyi bakaja mu bikorwa bakora biriya na biriya bakaza bagateza akajagari bagateza ibibazo gushika abandi bose
mwese mucitse bamwe mukamera kumwe. Mw'ivyo bibazo rero niyo mpamvu kenshi abantu mukwiye kuba maso. Uwundi muce nabandi bantu nabandi bikorera nka business, bagenda bagatanguzwa bakagenda bifitiye gushaka amaronko, atari umuntu yahamagawe, ntari wahamagawe, ntari pasiteri, ntari umukozi w'Imana, nta muhamagawe na muko yayifitiye, ariko wagiye nko gushaka nka business, kuko babonye ko mw'ivyo bintu by'amasengero n'ibiki byose bikorera nka business. Wakagenda arica agiye gukora, agaca baza ati mbega bagenda gute kugira ngo uronke nuko bigenda gute. Umuntu akavyuka uyu munsi avuga ati ndi pasiteri, agaca agenda bakamugenda ko akironkera izo mbaraga. Data wanje akaja kuzirondera, bazirondera ntabwo mbizi baja kuzirondera sinzi, ariko bakamwakigendera bakaza kuzishaka izo mbaraga. Bamara kuzishaka uyu munsi agashika ati ishengero iri niri muze musenge, hari deliverance, hari biki n'ibiki, agatangura gutembagaza abantu, agatangura guhenagura abantu, yuzuye ya myuka y'abadayimoni. Aho hose rero abantu bagaca birukirayo ngo twabonye umuntu afite amavuta, urumva amavuta afite n'igitangaza, arasengera abantu bagakira, ngo arakora ibitangaza binabiriye. Ariko nakubwira yuko ntabwo ari ibitangaza ariko arakora, ahubwo abantu mwese teragira ariko batanga batanga akabatanga kubitambo. Rero ukama wibaza ngo akora bakiza, nta kintu kimwe ari bukiza, ahubwo ariko akongeramwo gusumba n'ivyo wari ufise. Ejo ukazokwama akubarira ngo zina amafaranga ya naya ndakusengereza, amafaranga ya naya ngusengere, akazogukokora mpaka no gupfupfuye, bakaguteza ibigwara, ukazogumuje kwa muganga kuma akubwira ngo urumva ngo ingwara urwaye ngo ni ariko atari ingwara urwaye, ari ingwara abadayimoni baguteje. Ukazoruka ugapfa, ukabaye igitambo. Uko rero niko abakozi satani ariko barakora muri kino gihe, ugasanga hari ingwara zidashira kandi abantu bose bagiyeyo, bose bafite ingwara, abantu bose bagiye bafite ibibazo. Umva umwe agahamagara mugenzi, undi agahamagara mugenzi we, mwese mukazoshirirayo. Kandi umuntu naho nuwoza akubwira ati yewe raba uveyo cyangwa ugira ukuntu reka cyangwa wa muntu naho bamuvuga akavuga ati yo muntu nuko biruka ameze ukuntu, ahubwo mukamudefanda. Rero umuntu w'Imana, wewe wumva utarafatwa, ukumva utarafatwa kandi nawe wafashwe, ukumva yuko uri interested y'ibyo turavuga, umva ko hari ikibazo, Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi, uzofukamira Imana izogutabara, Imana izogukurayo. Nta kintu kimwe. Niyo mpamvu Imana yatanze bino kugira ngo benshi babohoke, kuko ari benshi bagiye batabizi, bamwe bajana n'abagenzi babo, abandi bakagendayo bazi ngo ni ishengero rizima, ugasanga bisanze bacokeye mu cobo. Mwene data, vayo, Imana iri ku ntebe y'imbabazi kandi irashoboye, izo bigukuramo. Umuntu wese azokumva iyi nimburi mwene data, Imana iri kwirakuburira. Benshi bamaze gutembagara, benshi bamaze gufatwa, kandi akubwiye ni benshi. Umuntu wese yumva ukirimi c'ikirundi, akumva ikirundi kirimbi n'icugwa, abarundi, abanyarwanda n'abandi bose bamuhereye hose, musha kumva zino mburi no kugenda mukabanza mugafata umwanya neza ukwiye, mugasenga Imana izobanamo kandi ndazi ko izobagirira neza. Kandi ndazi yuko mu minsi muzoshimira nawe mvuga ati Imana yaratugiriye neza. Kandi n'abandi numushobora kwandika muri commentaire mukatubwira umuntu azorongo uko mukwiye gusenga, ko turazi yuko ibibazo biri ahantu henshi. Nimwagirirwa ubuntu mukabitahura, nimwagirirwa ubuntu mukavyumva, kuko hari ibimenyetso byinshi tuzogenda tubaha bizotuma utahura ukavuga uti burya nivyo, kuko dufite ibimenyetso byinshi byagiye bishika kuri benshi bagiye bashinga intare ndetse bavuga ivyo bibazo byagiye bashikira. Kandi si ukuvuga ngo Imana irabakurayo abantu bagasohoka babazima. Vyinshi bigenda
biba connecte ku miryango hehe, ugasanga ibintu byamaze kwangirika, imiryango yarangiritse, ibibazo bikama n'intambara, ibibazo ariko benshi ntibashoboye kubitahura, ntibashoboye kumenya ibyo ari byo kuko badashaka gutahurwa. Bamwe ukabaza ngo ni Imana ari kwivugana nabo, abandi bakibaza ngo ntibashe gutahura ibyo ari byo, ariko bazi yuko aho byagiye biva. Ariko iyo ufashe umwanya mwiza, ugafata akanya keza, ugasenga, ukabaza Imana, Imana iragusobanurira kandi ikakwereka aho byagiye biva, ukamenya n'ukuntu uri busenge, Imana ikakubohora. Rero turi ku wundi muce. Uwundi muce nawe ni abantu batanguye amashengero. Abantu bagiye bagatangura amashengero, bagaca barondera ubufasha. Ni nk'abantu batangura amashengero bagaca barondera nk'ubufasha, n'ubufasha ukundi bakaba barondera aba ubufasha, abasponso babafasha. Ugasanga ni nk'ishengero kanaka rikaza rigafasha ishengero cyo kugira ngo genda utangurire ishengero, uritangure hama uryitire izina. Tuvuge nka missionnaire, ugasanga ati genda utanguze ishengero hama uryite iri zina, uyakwiragize mu province atandukanye, mu bice bitandukanye. Wewe ugiye gutanguza iryo shengero, uwaritanguje ntumuzi, wewe nturi nyene yerekwa, nyene yerekwa ntumuzi, ariko barakubwira ngo genda utanguze ishengero. Wowe genda ukaritanguza, uri munsi y'amavuta yawo. Mvuge ngo amavuta yawo ntabwo mbizi, sinzi ko baragusengeye, ntabwo nzi ko icyo ntaco mbiziho, ariko wowe ukagenda ugatangira. Mbega muri data nkubaze, iryo shengero uri kurarongora, uzi ko uri kurongora ibiki? Mbega waritanguje uzi ko yarungitswe n'Imana? Mbega waritanguje uzi ko afite gahunda yo kurondera abaja mu ijuru? Uzi gahunda yo afite ari iyi? Abantu rero bagahita biruka, je nironkeye umusponso wo kumfasha, akawa agaca atangura kubona vya bibazo vyiwe, kavuga ati ke amashengero nzoyubaka, nimara kuyubaka nzakubaka, ariko nzaza nikurira ko ayanje ku ruhande. Mwene data, rondera vyinshi wuzuze, ariko numara nuwuzuza, Imana izobabaza amaraso y'abo bantu muriko murica. Iryo shengero ntuzi ko ari ry'abapfu bapfuye, ari ry'abazimu. Si hose ndavuga ngo nijye kuvuga ngo bapfuye umwuka. Hari naho usanga waritanguye ari umuzimu, ugasanga n'abazimu bamurikira Satani bariko bakwiragiza ibintu byabo. Wowe ukibaza ngo kwakwiragiza Imana, mwaramya mukaramya Satani, mwaramya mukaramya abazimu, mwaramya mukaramya abadayimoni mwishengero rizima. Ukibaza ngo ni shengero, kumbe muriko muduza imyuka mibi mu rushengero. Abantu baho ntibigera bakizwa kuko nimpamvu muriko musenga Imana. Rero ajya amafaranga bahamwo ntuzi aba yavuye, ajya amafaranga ariko barabaha ntimuzi yuko rakora. Ngaha mwishengero ngo zo kwa mwitungiye abantu. Noneho ikibabaje nuko abantu baragenda bacafata abantu bato ba ruguru batazi ikintu na kimwe, ngo barose amashengero, ya mashengero yitwa ngo banaka naka, amashengero mashasha ntabazi n'amazina yabo ntibanayazi, n'iryo zina nta nubwo waranayimusigurira ngo aryumve n'ibyo ari byo, ntazi n'ibyo ari byo. Wumva wowe ukagusa wibereye mu byawe, muri business zawe canke gahunda zawe, wowe ugenda ugakwiragiza, kuko muri kino gihe nta umuntu azoza kubwira ngo ni umumissionnaire, ngo ni aje kugufasha, aje kuvuga ubutumwa. Benshi usanga tuvuge nk'abo, usanga bamwe baza bavuga ngo baje kuvuga muri Afrika, baje kuvuga ubutumwa muri Afrika, baje ngo kenshi usanga bavuga ngo batwaye ubutumwa muri Afrika, bagatora ngo abapasiteri n'abazogenda ngo bakorana. None ubwo butumwa baza kuvuga muri Afrika iwabo nabo batariko barabuvugaho. Muri Afrika niho hari abanyabyaha, muri Afrika niho bakwiye kumva ubwo butumwa.
kubera ko abantu naho ubwo tutaba tugiye mu mwuka, naho twaba turi mu mubiri, umuntu adakoresha ubwenge bwiwe cyangwa akoreshe ivyiyumviro vyo ngo banze yumvire. Ikibazo abantu badashaka kwiyumvira ni uko abantu bose bamaze kugomba guhereza atarukundo bagifise ku bantu bobo bifitiye gahunda y'ivyabo, yuko bashakeneye kubaka amazu meza, gutwara amamodoka meza, yuko abana babo bakwiye kwiga mu mashuri meza, bariko barya ku bandi bantu. Abo bantu muriko murarya, abo bantu mwibaza ngo muriko muratanga kwibimazi mwayo mashengero, mwibaza ngo muriko murafasha ngo abantu bariko barakizwa baja he? Nuko mubakiza kugira ngo baje gukizwa ko no gukizwa kumeze gute? Ko muko murabaroha mubatera mu vyobo, mubatera mu kuzimu, mukibaza ngo nuko bariko barakizwa, ngo bariko bakizwa he? Abantu muri kino gihe abantu bagaca binjira mu ishengero uko umuntu yagiye akaba ariko agaruka. Nimba ari umurozi abugashika aroga do please, nimba ari umusuma agashika abo umusuma do please, ahubwo akongerako kubera ko umuntu atoza avuye hanze ari umusuma ahubwo ngo ashika akizwa. Mbega kubera iki ko umuntu avuye hanze ari umwicanyi ari umurozi atoshika ashika mu ishengero Imana ikamubwira ati yewe uri umurozi ni wihane, ati wowe uri umwicanyi ni wihane? Ariko umuntu akinjira umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu akinjira ari umunyabyaha kura bya bindi nyene akazokwama asohoka ari kwakunda. Iyo ni ishengero ry'Imana. Mbega Imana ko tuzi Imana yo mwijuru atahana munyegezwa, kubera ko idashobora kubona abo bantu? Nuko muri iryo shengero nta Mana ihari, kuko ndazi neza hari Imana, naho boba babiri bari mu Imana, naho baba batatu bari mu Imana, ndakubwiye neza nta badayimoni bo kwinjira mu ishengero. Ikibazo kihari nuko ata Mana ihari, ahubwo kuko nta rukundo ruhari, nta bumwe ruhari, kubera Satani yamaze kuhigarurira, kuko abakozi ba Satani ari bari kwakura mu iryo shengero. Uko mwe muko mukora mu myuka mibi y'abadayimoni y'ababandi bitwa ngo ariko bafasha, bobo bariko bakwiragiza ibintu vyabo, ariko barabikwiragiza kugira ngo bikwire hose. Ingo zigasambuka, imiryano ikaba imiryano, amadivorce akamara amadivorce, kandi ukumva ngo barasenga. None amadivorce yaba gute kandi abantu basenga? Intambara zaba gute kandi abantu ariko barasenga? Kubera iki abantu batigera bahinduka? Ariko aho abantu bari nimba ari abakristo ahubwo barahinduka. Rero bene data, turazi yuko ijambo ry'Imana tubwira ngo mu Bigalatiya avango ntabwo dukwiye kugenzwa na kameremere kacu, ahubwo dukwiye kugendera mu vyamwa vya mpwemu yera. None nimba tukigendeshwa na kameremere kacu, wumva turi abakristo? Kutugwana twese kugira ngo kameremere zihere, ariko zikaguma zivyuka. Nizivyuka ntuvuga ati reka nsindagire, reka ahubwo ndaba ukuntu iyi kamere yahera, ukumva umengo wisasira indava, ukumva umengo nimba uri umunyarusaku uko umuvuga urusaku, nimba uri umubeshe umubeshera mwene so, ariko uwo mutima udakubita uri kubeshera mwene so, uwo mutima udakubita wanka mwene so, uwo mutima udakubita uri kuraroga mwene so, uwo mutima udakubita ugiye kugurisha mwene so, iryo shengero uri kurasengeramwo ubwo bukristo ufite ni ubukristo umeze gute? Rero mwene data, suzuma neza, suzuma urabe aho uri uko hameze. Yego, suzuma urabe aho uri uko hameze, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo reka bapfu bahamba bapfu babo. Reka rero abo bapfu bazinanye ibyo bafuyemwo, mureka aribo bahambana. Wewe nawe uza kubijamo utanabizi, ngo bari kwagukwegera ngo ukabijamo utabizi ukaja gupfa. Mwene data, ni wowe Imana uyu munsi kwiraburira. Abo bapfu bapfuye reka bahamba bapfu babo, ariko wowe utaramara gupfa, wowe uri kurabijamo utazi ibyo uri kurajamo, wowe uri kwinjira mu byo bicaniro, winjira mu y'amasengero utayazi, wewe ni Imana iri kwiraburira uyu munsi. Vayo ufata umwanya ubanze wiyumvira uvuga uti, kuko simvuze ngo amashengero yose,
hariho amashengero ari mu Imana pe, hariho abakozi b'Imana bariko baragwana intambara, kuko ndazi yuko umukozi w'Imana ahagaze mu kuri uyu munsi ari mu ntambara, kuko ivyo vyose biza birondera umukristo, birondera umukozi w'Imana ari mukuri, biko birondera abantu b'Imana. Abo bose bagwana barondera abantu b'Imana. Rero ndazi ko ari mu ntambara. Hari abantu b'Imana bari mu ntambara, hari abafite ibicaniro bari mu ntambara, hari abari mu shengero bari mu ntambara, ariko n'ayandi mashengero yamaze kumurikirwa Satani kera. Rero mwene data, wowe uri aho hantu, gerageza wiyumvire, uje ahantu wicare, usenge Imana igutahuze. Nimara kugutahuza ufata ingingo utarapfa, kuko ijambo ryatubwira ngo mutinye icica, ntimutinye icica umubiri, ariko ngo utinye icica umubiri. Kikica niki? N'impwemu ikagutera muri Gehinomu. Rero mwene data, wikunda uhoza ubana n'umwami wacu Yesu Kristo mu bwawe bwo mwijuru, nuhunge hakiri kare, hunga utarapfa. Imana yo mwijuru baho umugisha.